uje nkunda kwibaza wogira Coupe du Monde Fifa ibizi uzotwara Gikombe kwitabira inkino biragabanuka bivanye nuko abastar bariko baravamwo Neymar yavuyemo Cristiano Ronaldo akavamwo none yacavamwo Messi wibaza kari banga yabo cyo baja kora Coupe du Monde na finale beshi barisika kutayiraba kubera iki abakinyi bihangange nabanyene bari mwizi timu nyene nukuvuga ko rero niyo mpamvu baca bahitamo bavuga ati Egypte ni gatari tahi wanyu muri Afrika dusigarane na Messi tiko bashaka gucreate challenge bashaka gucreate urukino rungana muri finale ibi amatimu muri Afrika yose atsindwa ukanyuma kubera kuko gutsindwa ukanyuma ni ikintu cerekana ko abanyafrika baba bakinyi bashoboye umupira by'ukuri kandi intsinzi ari wiwabo mugabo bitewe nuko hari izindi mvo wowe urazi gukina n'ukuri kandi wakinya neza ariko ntagutsinda wihangana none uribaza ko FIFA yari guhumiriza mu maso ikirengagiza ikemera ko uyu Lionel Messi ataha hagasigara yo Mohamed Salah ariko biragoye nukuvuga ko kuba na Cristiano Ronaldo yaratashe hajya barahomvye kuba Neymar yaratashe nuvuga izi nkino ubundi nihiganwa gitwa higanwa mugabo indani abariyo business indani abariyo divertissement ni business bari muri business wati dukeneye ko muri finale hazinjira amamiliyari danganuko kugira ayo mamiliyari dashobore kwinjira nuko France yoba yahuye na Argentine kuko bakaraba abafana banganuko abamba voilà n'abafana ba Lionel voilà tibyo byagenze uko mugabo rero ngo Egypte ngo ngihure ngo na France hari benshi batujana kubiraba Inyuma y'urukino rwahuje igihugu ca Misiri hamwe n'igihugu ca Argentine, ishirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Misiri ryatangaje ko ritigeze ryemera ibyavuye muri urwo rukino. Iryo shirahamwe rivuga ko ryatanze ikirego muri Fifa risaba ko hokorwa amatohoza ku byo ribona ko umugwi w'abari bahagarikiye urwo rukino bafashe iyo migwi novuga ku ngero zibiri no kuvuga ntibigeze babafata kumwe. Abajejwe ubuhinga bwo gukurikirana urukino muri vya vyuma bita VAR baranse igitsindo ca kabiri c'umugwi wa Misiri ni nyuma yuko umukinyi wo mugwi ahaniwe guhonyora mu kirenge umukinyi wa Argentine mu ntango y'ukwivyukiranya kwari kwaviriyemwo Misiri ico gitsindo. Mwitangazo ryasohoye iryo shirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Misiri ryamenyesheje ko umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Misiri yajanye ikirego muri FIFA asaba ko hokorwa itohoza rikomeye kubahagarikizi basifuye urwo rukino. Yabagirije ko bakoze amakosa akomeye yakozwe n'umugwi w'abari bahagarikiye urwo rukino hamwe n'uguhengama mu ngingo bafashe. Ivyo bikaba vyaciye bituma umugwi serukira gihugu wa Misiri utsindwa kandi ugasezerwa mu rukino rw'igice c'8 gishiri ca nyuma c'irihiganwa ry'igikombe c'isi. Inyuma y'ivyo bihugu by'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Misiri novuga yuko FIFA itigeze ibifata canke ngo ibiharure ko kuko FIFA yatangaje yuko yashigikiye ingingo z'abahagarikizi mu gikombe c'isi ni nyuma y'ivyo birego byari byatanzwe n'ico gihugu ca Misiri. Misiri yari imbere n'ibitsindo 2-0 ariko Argentine mu minota 15 gusa yari isigaye kugira ngo urukino rurangire. Argentine yahavuye yivyukiranya icitsinda Misiri. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Misiri rivuga ko ridashobora kuguma mu gacerere kubera ko ivyo byita amakosa agaragara kandi y'akarenganyo yakozwe n'umuhagarikizi w'urwo rukino. Umukuru w'abahagarikizi muri FIFA akaba yavuze ko bitabereye kwagiriza abahagarikizi bafashe ingingo zibereye kandi bakoze ibishoboka byose kugira ngo urukino rugende neza. Nitwa Christabella Munezero aha ni kuri Paulo Cash Media ni gwa rukurikirane rw'ibiganiro tubashikiriza je na mugenzanje Patrick Rosaje Atangimana. Turabahaye ikaze. Nk'uko
nkuko nariko ndabibashikiriza mu ntangamarara uru rukino benshi novuga abashigikiye Afrika canke abakunzi b'umupira w'amaguru ni urukino rwari rwitezwe cane kuko rwari urukino ruhuza ekipe y'inyafrika hamwe na ekipe iserukira gihugu novuga giheruka gutana igikombe c'isi mu mahiganwa y'igikombe c'isi yaheruka kandi ego rurangiranwa kandi atarigera atsindwa novuga ku ma match yaramaze imisaba ariko kandi nkuko twabibonye n'urukino rwababaje benshi kuko ndetse nabo batari bashigikiye novuga Afrika mugabo bashigikiye indi migwi barabona yuko peut-être igihugu cyo muri Afrika gigire gipase kandi abawuravye barabona yuko ari umupira mwiza cyo tubibutsa yuko ibyabaye kuri Misiri arivyo byabaye kuri Congo kandi arivyo byabaye kuri Senegal mu minuta ya nyuma kica kibi gihugu kindi kivuyemo cyo muri Afrika novuga gikuwemo kandi ku munota wa nyuma ariko tuca tuvuga tuti mbega amakosa kuko yarabaye ku basifuzi canke ni Misiri yari yamaze guserebura intsinzi mu nyuma vyangene yemera uko gutsindwa canke ni kwa kundi twovuga ati Afrika iri kirarenganywa mu gikombe c'isi mbega twovyita gute ga Patrick no kuvuga ubwa mbere biriko biraba ahanini no munsi twobaza tukaraba mbega dufatiye kuri urukino novuga ruteye impari no munsi urukino rwa Egypte na Argentine twabanye bisanga byagiye biba muri Coupe du Monde twarabigarutse ko akatari gake turarabaho Donald Trump novuga yashatse novuga gutuma leta z'ubumwe za Amerika zibandanya mugabo bitewe nuko zariko zihura n'ikindi gihugu naco kitoroshe biranka ko zibandanya je ndibaza nkiyo bishika leta z'ubumwe za Amerika ziba zariko zihura na Egypte canke Congo wari gusanga byari kugorana nangira ngo naho bari kwinjiza bari kushanira nk'ibi byawe kuri Egypte kandi Egypte twavuze ko yatsinze baracanga ndikuvuga ko hano tugeraje kuraba twisunza abasesanguzi baba noso ibintu bijyana na football imikenyero ya football dusanga barerekana ko dufate nko kuyo arbitre mu Faransa Retexier ico kimwe n'aba mufasha mu bijyana n'amavideo ego no kuvuga ko ikosa ahanini ahantu riri ikosa ahanini Egypte riko yagiriza uyu musifuzi ico kimwe nabo bariko bafashanya ni ikosa ukudahura hagati y'ingingo ya arbitre no vuga n'amavideo ya VAR hamwe n'umwanya iyo vete n'umwanya byabereyemwo ego kubera ko turabona ngene urukino rwagenze no vuga nivyo uyu mukinyi Magwani ati yarakoze ikosa ryo guhonyora no vuga mukeba wa Argentine Lisandro Martinez mu bigabo abahinga mu gusesengura twerekana ko iri kosa ryabereye ku masegonda 18 kandi ku metero 100 imbere yaho aja kwinjiza no kuvuga ko yarakoze ikosa ntibarisifura umupira arawujana arinziza amaze kwinziza yego haheze amasegonda 18 kandi ku metero 100 yego no kuvuga yuko iyo hatinjira igitsinda iryo kosa bari bariretse kosa ntigariho yego babonye Misiri yinje baravuga ati ikosa honyene turabona ko urukino nyene rwagenze ukuntu rwagenze biraboneka ko mvuga reka mvuge ko abarbitre no mvuga bari giturire canke bari baje gusifura uruhande rumwe ego Misiri ico yabagirije yuko batafashe igico kimwe kiragaragara kubera ko tugerageje kuraba tugerageje gusesengura turasanga irikosa ryarasubiye riraba ryarabaye ku ruhande rwa Argentine ryarabaye aho Amdi Fatih umunya Argentine yasunitse umunyamisiri Mohamed Salah mugabo irikosa novuga arbitre cyo kimwe n'aya mavideo ya VAR barabyinyoye babatira isikosa kandi bica biba novuga igitsindo cyari giyeje kwinjira bavuga ati nitwavuga ko ari ikosa igitsindo kica kibanire
no kuvuga ko tugerageje kuraba urukino ugerageje kubiraba dusanga Argentine atamahirwe yari ifise gutsinda ego kuko ikosa rya mbere ryakozwe ryatumye igitsindo ca Misiri gifutwa kandi umva Misiri ari kugumira imbere ego ikosa rya kabiri ryakozwe novuga baragirengagiza igitsindo ca Argentine kica kiremegwa ikibabaje kandi nuko meme faute yabaye ku munya Argentine Misiri irareklama ati iri kosa rirabaye nayo ntiyaronka amahirwe yo guhanwa sisa ni hahandi batubwira yuko Misiri yareklamye ikosa ryakorewe umukinyi wayo hama ryari rimerita penalite mu nyuma baranka kubumviriza iryo kosa ntibarihana no kuvuga ko rero yakare nuvuga n'akarorero kerekana ingene novuga muri Coupe du Monde Afrika atamahirwe ifiseyo nimwe twavuga muri cya kiganiro twakora ubuheruka twerekana bimwe mu bituma Afrika idatwara Coupe du Monde novuga ubundi Coupe du Monde ni nko kutuvumvya no kutuvumvya si y'abanyafrika bajayo gira bagwize igitigiri bavuga ati igihugu kinaka cagiye muri Coupe du Monde mugabo gira batsinde ntibishoboka ego novuga ko nibyo vyibire novuga Egypte iragerageza kureklama mugabo nako FIFA yabakuri inkoni ku gishitsi inovuga yuko idashobora novuga kumva canke novuga kwemerera ivyo Egypte irasaba novuga mugabo ugerageje kuraba nako nubwo ikosa ryari ryakozwe bisa nkaho bari bariretse mugabo babonye bagiye kwinziza baca berekana ikosa ibi rero wako ni amanyanga aya n'amanyanga akomeye iki kosa baribonye kubera ko binjiza iyo batinjiza iryo kosa n'iryariho urumva umuntu aca yibaza ati none kwiki igitsindo kimaze kujana afishaje bari bamaze kwafisha yuko yego ikinji yaronse igitsindo gira kabiri yego mugabo mu nyuma haca bikosa na vare baca basubira muri ya video ngikosa ngo ryabayeho kandi hayize iminota amasegonda 18 ibi navuga ni bimwe byemeza ko novuga muri Coupe du Monde novuga hariho abantu bari bakwiye kubitahura je nivyo namamvuga abanyafrika dukwiye kubitahura abatari by'abanyafrika nk'ibi bya Coupe du Monde ibi ntago byaze abanyafrika novuga ko tuja muri Coupe du Monde abanyafrika baja muri Coupe du Monde kugira twumve nyene kari Coupe du Monde kari gikombe c'isi ari si yose ego mugabo kumva yuko hari umugabo muri Afrika ushobora gutwara iyi Coupe du Monde cyangwa ushobora kuronka amahirwe kuko twarabivuze ubundi iyi Coupe du Monde ni commerce ni business kandi ikomeye ego none uribaza ko FIFA yari guhumiriza mu maso ikirengagiza ikemera ko uyu Lionel Messi ataha hagasigara yo Mohamed Salah ariko biragoye nukuvuga ko kuba na Cristiano Ronaldo yarataje hajya barahomvye kuba Neymar yarataje ego iyahura na Afrika ntiyari cyane gose sa nukuvuga ko hajya kuba uyu Cristiano Ronaldo yarataje haya barahomvye hari bakeneye kubona Cristiano Ronaldo bamushaka kumubona gushika muri finale abone kuvuga ko ama investissement yabo canke amatika bararishe canke iki kwitabira inkino biragabanuka bivanye nuko abastar bariko baravamwe Neymar yavuyemo Cristiano Ronaldo akavamwe none haci yavamwe Messi wibaza ko ari bangaye boca baja kora Coupe du Monde na finale beshi barisika kutayiraba kubera iki abakinyi bihangange nabanyene bari mwizi timu nyene nukuvuga ko rero niyo mpamvu baca bahitamo vuga ati Egypte ni gataha tahiwanyu muri Afrika dusigarane na Messi tiko bashaka gucreate challenge bashaka gucreate urukino rungana muri finale sinzi kubibona donc finale ibe show yego ibe fire hamwe ati muri finale zo bari fire azo bari Messi na Mbappe voilà mugabo ngo finale ngo Mohamed Salah na Messi hana muyoja kuraba umenge aho hari umenge ukuntu voilà deséquilibre ni rero FIFA ubundi ibintu by'inkino twarabivuze mu kiganiro giheruka ibintu by'inkino
haba hari izindi condition bisunga ego numva gusa benshi barajayo abandi bagafana ngurumva ngo Egypte ngo barayirenganije oya ni business bari muri business wati dukeneye ko muri finale hazinjira ama miliyari danganuko kugira ayo ma miliyari dashobore kwinjira nuko France yo bayahuye na Argentine kuko bakaraba abafana banganuko abamba voilà n'abafana bari voilà tibyo byagenze uko mugabo rero ngo Egypte ngo ngihure ngo na France hari benshi batujya no kubiraba kumwe twakora hagire habe match ya Coupe na Argentine no kuvuga no Maroc nta machance na machance na makiye nene make amachance yabuze Egypte yoshero nka Maroc gute no kuvuga ko reka turindire mugabo nta machance nagishora kurengana nibikunda nene sivyo tuzobona ego no kuvuga ko abanyafrika bakubitahura nuvuga izi nkino ubundi nihiganwa gitwihiganwa mugabo indani habariyo business indani habariyo divertissement turyoherwe tujye show abarimo ubundi mukino ego tujye show turyoherwe tubone ko bingana tubone ko ari France na Argentine ikindi naco no kuba Etats-Unis yavuyemo kare kuba Etats-Unis yavuyemo kare naho nyene n'uruhombo rukomeye ego kubera ko ahanini kubera ko ubwa mbere yari kibera muri Etats-Unis wabo hari aba investisseurs benshi hari abari kubyitabira kwera ari wabo babona Etats-Unis kirimwo babona Etats-Unis igeze muri endemi Etats-Unis kiraduga bakaguma babikunda kuko ubwa mbere Etats-Unis irimo abantu abanyamerika baratunze sanga batunze n'abantu bakunda divertissement n'abantu bakunda entertainment n'abantu babikunda no kuvuga ko kuba yacivamo kare hajya harimo benshi batasubiye kuja muri stade ngo bagiye kuraba bashe bigumira muhira bakabirabira ku maeka no kuvuga ko rero ibi FIFA nago iyo ishobora kwemera ko biguma bimeze uko itamore kuvuga ati reka tubigenze ubwira ngo turabe ko nayo twashizemo tuyagarutse niyo mpamvu ni business yo bica hose ego no kuvuga ko nivyo rero novuga hanini ngerageje kubisigura kuko gerageje kuraba yene byatanguye ibi amatimu muri Afrika yose atsindwa ukanyuma kubera iki kuko gutsindwa ukanyuma ni ikintu cerekana ko abanyafrika baba bakinye bashoboye umupira by'ukuri kandi intsinzi ari wiwabo mugabo bitewe nuko hari izindi mvo wowe yego ti wowe urazi gukina n'ukuri kandi wakinye neza ariko ntabwo utsinda wihangana kubera ko uru rukino iyi stade uri kurakiniramo ntuzi wayirisha izo investissement rero nizo rero FIFA harura aho ati nitwavuga igikombe gitaye muri Coupe erega haragaruka ati kuko nibihugu novuga bisponsoriza izi nkino n'izinganda muza makungu z'abanyamerika z'abanyaburayi ni kuvuga ko mu makondition nibi byose babirimo ni nkuko ego wogira uje kunkunda kwibaza wogira Coupe du Monde FIFA ibizi uzotwara Gikombe kari yorganiza amahuriro kamenya ama equipe bazohura yashaka kuvuga ati turavye umugwisero kira gihugu kanaka bivanye n'umupira umugwisero kira kanaka ukina ego ego cyane gose tuhuye je n'uyu ati kandi nitwapanga ujya mu nitwapanga ijya match yizovamwo cyo dupanga iriya match yindi bazovamwo kazohura ati turabona naho nyene niyo mpamvu baca bashiramo ibihugu vya Afrika kandi ivyo bihugu vya Afrika baca bihuza na Argentine hari wavuze ngo Argentine wamengira iki kinakana yego none ko ihura n'ibihugu vya Afrika kandi bari babikinye babibona kuba ubwa mbere Argentine naheruka gutwara igikombe kindi cambere bagati uyu niwe yitwa kakomeye kubera ko ari wakomeye reka tumukoresha ari we yerimina Afrika nawara yerimi ego reka turabiyo bizoherera mugabo sinizeye ko Maroc izoshobora gucaruka urumva mugabo kubera ko batanguye kwerekana méfiance kuri FIFA canke iki katurindire basi ko batazi ko bitagashi Maroc ni yerekana umupira nko wa Misiri yerekanye katurako hari kizova iyo cyose FIFA novuga amanyanga yaramaze kuboneka ego twarabonye igira amanyanga na Donald Trump ubu nayo irasubiye kugira amanyanga kuri Argentine na Egypte
novuga tunenge tumwe tumwe bari bakwiye gukosora kuko ibi kenshi biratesha agaciro ibintu by'inkino biratuma na valere yavyo abantu batabihurumbira abantu basigara bavuga ati ibi bintu twarabonye ko biri trike biri nko utuntu tutunyanganyanga ego ni ibintu tuzobandanya turaba ni ibintu tuzobandanya dukurikirana nkuko turindiriye urukino rwejo tubibutse yuko hari kuri Parole Cash Media ni tubasaba mu bandaye mudukurikirana mugire s'abonner like share and comment yari Christabera Munezero nari kumwe na mugenzanje Patrick Rosage atanga imana nawe ubutaha